les montagnes enveloppées de lumière. Vous, là-bas, combattants, descendez dans la vallée. Car il est question de lever le drapeau avec Dieu encore une fois. Mais en bas, il y a des ombres. Allez contre l'ennemi, car la foi est la victoire qui a vaincu le monde. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Oh, glorieuse victoire. La puissance de la glorieuse victoire qui a vaincu le monde. Le prince Emmanuel est devant nous, va devant nous. Sa parole est notre bouclier, est notre armure. Ce chemin que ton pied foule maintenant, c'est celui que l'armée sainte a suivi. La parole de la croix, comme le soleil qui brûle, brille dans l'obscurité du monde. Oh, la puissance de la foi, comme les témoins qui ont perdu leur vie. Chaque homme est un héros qui fait confiance au Seigneur. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. La puissance de la foi qui a vaincu le monde. Vous voyez l'ennemi là-bas, en foule. Mais un feu saint brûle. Qui nous pénètre. Et la peur doit disparaître. Car nous revêtons l'armure de la tête aux pieds. C'est un mur qu'aucun ennemi peut dérober. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Au vainqueur, déjà, la couronne fait un signe. Et le vêtement blanc des vainqueurs, accordé aux fidèles serviteurs. La grande rémunération, le repos après la bataille. Alors, allons à la bataille, portant la croix. La foi est une puissance qui a vaincu le monde. La foi est la puissance qui a vaincu le monde. La foi est la puissance qui a vaincu le monde. Oh, glorieuse puissance, victorieuse qui a vaincu le monde. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Qui a vaincu le monde. Oh, dis-moi, ce message est-il valable? Qui a écouté dans le monde entier? Oui, il est encore valable. Car il retentit encore aujourd'hui. Venez, tout est prêt. Écoutez, l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens.
celui qui l'entend vienne. Et reçoit le salut et se prépare. L'appel retentit du Père Céleste à tous les pécheurs sur la terre. Les tables sont prêtes et sont préparées. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Venez, venez, car tout est prêt pour vous. Recevez le salut et préparez-vous. Venez, vous pauvres et riches, et vous qui êtes chargés. Venez, pécheurs, et vous, tous les fidèles. Le temps de la grâce va vers sa fin. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que ceux qui l'entendent disent viens. Venez, recevez le salut et préparez-vous. Prenez part à ce message merveilleux. Il vous invite à la gloire. Tout est prêt pour vous. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui l'entend dise viens. Vous qui avez soif, venez et buvez du salut et préparez-vous. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui l'entend dise viens. Vous qui avez soif, venez et buvez du salut et préparez-vous. Nous souhaitons la bienvenue à turipfuriza umuzo mwiza kuri bene data bose bari mu isi yose mu kwihweza rino jambo rya Bibiliya hamwe na data Frank. Turashimira Imana cyane guha mwendata Frank inkomezi nshasha kugira ngo atangaze ijambo ry'Imana ryahishuwe. Imurongore no muri kano gatondo nanone bishije kuri mwemu yera Ndata Frank kugira ngo ashobore kuvuga ibyo umwami agomba kubwira ishengero. Imbere y'ibyo turagiye gusoma ijambo ryo mu vyanditswe rivuye mu cete ca Yuda umurongo wa gatatu guhera ku murongo wa Yuda gatatu n'umurongo wa 44 n'umurongo wa 45. Bakundwa, hamwe nashiruka umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Umurongo wa 24. Mais à celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire ariko ishobora kubazigama ngo ntimutsitare no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafise agasembwa munezerewe cyane. à lui le Dieu niyo mana imwe yonyene personne qui est notre sauveur par notre Seigneur ikaba n'umukiza wacu yadukirishije Yesu Kristo umwami wacu. et la majesté ubwiza n'icyubahiro n'inganji n'ububasha bibe ibyayo uhereye kera hose na bugingo n'ubu ugashyitsa ibihe bidashira. Amen. qui te plaît, frère Franck. ndagusabye mudata Francoise. Nous sommes très très reconnaissants au Seigneur. turashimira umwami cyane kubona dukurikirana ibiganiro Déjà kandi twamaze entendu une parole kumva ijambo rihambaye. combattez pour la foi qui a été transmise. mugwanire ukwizera kwamaze guhabwa abera rimwe risa, Et puis aussi, kandi nanone nous soyons trouvés yuko tuzosangwa tutagira icyo twogawa imbere y'umwami lorsqu'il igihe viendra azoba agarutse kurondera abiwe près de lui. kugira abajane iwe. Nous nous réjouissons turashima que l'on écoute turanezerewe ko twumva partout, hose que les transmissions sont yuko partout ibiganiro bishyikirizwa hose bikumvirizwa kandi mu isi yose, et elles peuvent être entendues dans kandi bishobora kumvikana mu ndimi zose. et ainsi avoir Gutyo rero bagashobora kubona ubushobozi bwo kumva iby'Imana asezeranye muri kino gihe n'ibyo ikora uno munsi. Nous sommes également très très reconnaissants que turashimira Imana kandi cyane le rassemblement de dimanche dernier à Zurich aho twari twakoraniye i Zurich mu ndwi iheze byabaye umuhezagiro ku bantu benshi. je sois là reconnaissant umwami nabishimirwe. Dieu ihanga ry'Imana ririko riregerana kugira ngo ryumve ijambo ry'Imana, et être kandi gutyo rero rikaba ryiteguriye wa munsi mwiza cyane que nous attendons uwo turindiriye twese impatience. dufise ukurindira cyane. iyo turabye inyuma Très nombreuses années, ku myaka myinshi cyane yashize, kandi si ngomba iminsi yose kuba nobitebako, mais cela fait 70 ariko haraciye imyaka 70 ko aho navuze ijambo ry'Imana, cela fait 60 haraciye imyaka 60 aho directement nashoboye guhamagarwa proclamer la parole n'Imana kugira ngo ntangaze ijambo ry'Imana, kandi bivuye ku itegeko ry'Imana, mandat divin. ari igikorwa mpawe n'Imana. kandi mwebwe mwese murazi igihe umuntu aba ashikiriye imyaka ishika 49, On est alors passé, mw'ico gihe tuba twageze on est allé passer, on est alors passé à l'année tuba twageze mu myaka aho tuba tugiye gushika imyaka 90. uko niko umwami yabirongoye gushika uyu munsi. Mwenda Branham yaravuze mu 1963 il avait yuko yari yakoreye umwami imyaka 33, pendant 33 ans imyaka 33. ubwo ndabye ibyabayeho mbere je nakoresheje 60 ans imyaka 60 dans la prédication mvuga ubutumwa butumbereye buvuye mu ijambo, à tous les hommes ndabubwira abantu bose de la terre. bari ku isi yose. Il y a quand même eu 170 pays, neza na neza hari ibihugu 170, pays dans lesquels j'ai ibihugu 170 jewe ubwanje navudzemo ubutumwa. le reste a été ibisigaye nabyo par byafashwe mu minwe n'abo baba aho haba hegereye, kandi n'uno munsi bakaba bakiriho. nous sommes tout simplement reconnaissants. turashimira Imana Permettez-moi rwose, de dire, kandi nimuyemere ndabivuge. bene data bakundwa na bashiki banje bakundwa, dans cette Bible, muri ino Bibiliya c'est principalement
la première partie ikintu kivugwamo hanini ni igihe cya mbere cy'intumwa a été décrite. cyashoboye kuvugwa kuva ku ivuka ry'umukiza Du ministère de Jean-Baptiste, hakavugwamo n'ubukozi bwa Yohani Batista l'effusion gushika no gusukwa kwa mpwemu yera, et aux épîtres. hanyuma mu vyete naho bikavuga mu vyete Dans vy'intumwa. le Nouveau Testament, Mu isezerano rishasha nous avons la section de la turafise première génération. igice c'urunganwe rwa mbere, Nous avons hanyuma turafise n'igice kiraba urunganwe rwa nyuma. ce qui s'est passé dans l'intervalle Ibyabaye muri ico gihe était neza na neza twarabishuriwe les 7 sceaux. mu bimatanijwe indwi, Branham a été kubera yuko Mwendata Branamu yahawe kubivugako, et il a aussi kandi nanone yaranavuze 4 cavaliers no kuri bajya ry'amafarasi ane antikristo. la période. No muri kiyo gihe cyose, Nous ne voulons pas entrer dans ce sujet. ariko ntabwo tugomba kubyinjiramo. La section Igice cya mbere n'igice cya nyuma nous sont décrites ici turabibwirwa neza hano mu buryo bwumvikana neza, toujours dire kandi dushaka kwama tuvuga tuti la parole yego mbe y'ijambo destinée à cette époque. ryateguwe muri kino Nous gihe, sommes très kandi ubwo turabishimira Imana cyane. et nous avons souvent Kandi kenshi twamye tubivuga le 24 pardon. muri Matayo 24, Seigneur parle d'abord umwami arabanza kuvuga bizobanza gushikira urusengero, bizoshika Yerusalemu, bizoshikira ihanga rya Isirayeli, mais ensuite ariko igikurikira acaza kuvuga ku bizoba mu gihe cy'iherezo, à savoir ari byo by'uko l'évangile, uru butumwa le message ubutumwa buvuye ku Mana bw'agakiza proclamé buzobanza gutangazwa mu bihugu byose, hanyuma hakurikire gushika iherezo. et c'est ce que nous vivons. Kandi nibyo tubayemo uno munsi. Et si Paul Nimba Pawulo na Petero insiste barashimika cyane cyane ku bijyanye n'iby'igihe cy'iherezo, reconnaissance, ubwo ibyo turabishimira Imana kubona yuko dusanga mu ijambo ry'Imana ryera ryanditswe neza na neza comme ici dans le muri kino gihe ritumbere kino gihe tubayemo, kandi n'isezerano Seigneur, umwami nawe yuko azorungika umuhanuzi imbere yuko umunsi uteye ubwoba kandi uhambaye uhoraho ushika. a été écrit Byose byaravuzwe neza hano, et nous avons la kandi turafise ijambo ryera ry'Imana, combattons pour kandi turagwanira ukwizera kwashikirijwe abera rimwe gusa. c'est la foi Ni ukwizera d'un seul et unique vrai Dieu. mu Mana imwe yonyine. Igihe umwami yabwira Isirayeli akabaha amategeko, yababwiye ati L'Éternel, jewe ndi Uhoraho Mana yanyu, vous n'aurez pas d'autre Dieu nta yindi mana, nta zindi mana muzoronka atari jewe, à côté de moi. nta zindi mana zizoba iruhande yanjye. Imana igizwe n'umuntu umwe wenyine, Imana ni imwe, kandi ni muri iyo Mana nyene imwe yonyine twizera, yonyine yishuye muri twebwe nka data mu ijuru, hanyuma itwishyura umwana wayo ku isi, hanyuma itwishyura mu ishengero biciye kuri mpemu yera. Ariko Revenons maintenant à reka tuze kuvuga ubu mu byanditswe bya Bibiliya bihambaye cyane. demande vraiment Ubwo ndasaba by'ukuri kuri abo bose
batege amatwi bagabe ku ijambo ry'Imana nk'aho umwami ubwiwe ariko aravugana nabo natwe umwe wese ku giti ciwe. Ndagusabye turasoma mu Baheburayo 10 umurongo wa 36. Abaheburayo 10 umurongo wa 36. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe. Amen. By'ukuri turabandanya kwihangana. Bamwe baratakaza kwihangana, ubwo ndasaba mbega hasigaye igihe kingana iki? Kandi igihe twiyumvire yuko Yohani Batista nk'uko abandika inkuru z'akahise bavuga ngo yafashe amezi 6 kugira ngo azane ubutumwa, hanyuma yuko umwami wacu nawe yaronse gusa imyaka 2 iramvuriye, bamwe baravuga imyaka 3, ariko uri kurasoma ibyanditswe urabona yuko umwenga cyari igihe gito cyane mu gihe umwami wacu yariko azana ubutumwa kandi akasoka ubukozi bwiwe. None ubu rero kuva mu 1933 igihe Data Branham yahabwa igikorwa cyo kuzana ubutumwa buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo, iyo myaka yose yaraheze. Ariko turizera iby'ibyanditswe byari bivuga Imana ntabwo itebeje isezerano ryayo birishitse, ariko ntabwo ishobora kwemera yuko bamwe bashobora gutakara abateguriwe kugira ngo babe mu ishengero mugeni. Nico gituma ayirindire yuko uwa nyuma na nyuma ahamagarwa, hanyuma agashika akongerwa ko icyo gihe rero inzamba izovuga. Ni ukuvuga ijwi ryo gukangura rizokumvikana, kandi umumarayika avuze inzamba azoyivuza nk'uko tubyumva bivugwa mu Itesalonika ba mbere 4. Ariko dushimire umwami yuko ibyo bimaze igihe kirekire, kubera yuko Imana itegerezwa guhamagara mu mahanga yose no mu ndimi zose, kandi ibyo biriko biraba muri kino gihe cyacu. Ndagusabye turasoma Abaheburayo 10 ubu rero umurongo wa 37. Kuko hasigaye igihe gito cyane, hanyuma ugiraze azoza ntazoteba. Turashaka kuvuga twese amen kuri iki. Ariko nimumbare bene Data bashikirije bakundwa, mbega amajambo nk'aya ategerezwa gutangazwa uno munsi. Yamaze kwandikwa imyaka 2000. Kwihangana no kurindira yuko hasigaye gusa igihe gito cyane, hanyuma haza uwo ategerezwa kuza. Ubwo turashimira umwami, ubwo byo tunagomba kubishimika ko uyu munsi ku bijyanye n'uko bose mu mahanga yose no mu ndimi zose bahabwa bakira mu kwizera ibi bice bibiri. Kimwe kiraba ukuza kwa mbere kwa Kristo, ikindi kiraba ukuza kwa kabiri cyangwa se ibice bibiri. By'ukuri byaravuzwe neza, kandi ibi
byarerekanwe neza hano muri kino gitabo cya bibiliya. Nous avons reçu une twarahawe amerekezo yumvikana neza kandi y'ukuri avuye ku Mana. Ibyanditswe hano nous avons hano turafise les épîtres de la ibyete byose by'intumwa sur les dons ku bijyanye n'impano, ku bijyanye n'ubukozi, ku bijyanye allaient se passer n'ibyategetswe kubaho mu ishengero no mu ishengero muri ino myaka ibihumbi bibiri, ces 2000 ans. muri ino myaka ibihumbi bibiri. Mais ce qui Ariko m'importe vraiment aujourd'hui, kindabaje jewe ntegerezwa gushimikako nuko ibiriko biraba byose ubu est déjà écrit. byaramaze kwandikwa, Et nous avons kandi turafise amerekezo ava ku Mana les saintes mu byanditswe byera. le reste qu'un dusigaje umwanya muto cyane, by'ukuri umwanya muto cyane. et alors viendra Icyo gihe rero hazoca haza ubutegerezwa kuza. Igihambaye nuko twebwe twitegura buri munsi kugira ngo igihe azo tujane nawe. Ndabigusabye turasoma maintenant le verset 38. turasoma umurongo wa 38 Abaheburayo 10. Mais mon juste aura la vie par Ariko umugorotsi wanje azobeshwaho no mais kwizera. s'il se retire, Naho niyo njorora ne prend pas plaisir ntazohimbara umutima wanje. ce passage de l'écriture Umurongo nawo nyine w'ibyanditswe utegerezwa gushimikwako afin que nous ne soyons pas kugira ngo ntituzobe l'incrédulité tugira ukwizera kudakwiye cyangwa tugire ukutizera, ariko by'ukuri tugire turonke tudakekeranya mu kwizera yuko umwami wacu azoshitsa isezerano ryiwe ryo kuza dutora, tugume dushikamye ku iryo sezerano, ntagire umuntu n'umwe soit confondu amaramara, ntagire umuntu n'umwe dans la arangiriza mu kwizera kudakwiye, ariko agume mu kwizera kwahawe abera rimwe gusa. c'est dans cette foi Kandi ni muri uko kwizera nyine konyene que Dieu uko Imana yaduhaye et nous demeurons yuko niko dutegerezwa kugumamo gushikaho tuzova mu byo twizeye tukabibonesha amaso yacu. Murazi mwese yuko Data Branham yavuze ku bijyanye n'ubwoko butatu bw'abizera, la vraie foi. ukwizera k'ukuri. Donc là, à parler des trois Yavuze ubwoko butatu bw'abizera, ukwizera k'ukuri no kwizera gutunganye, hamwe ukwizera kw'igice no kutizera. Twebwe ntaho duhuriye no kutizera tukurekera abahakanyi, ariko ntabwo tugomba nanone kugira ukwizera guhimbwe n'abantu. Uko nako nyine tuguhebera amadini n'amashengero, ariko twebwe turagomba kugira ukwizera nk'uko Aburahamu yari afise. Turagomba kwizera Imana n'imitima yacu yose, ni ukuvuga yuko twizera iby'Imana yadusezeraniye. Nimundeke ndabivuge inshuro zirenga 100. Kwizera k'ukuri kuri mu masezerano ari mu ijambo ry'Imana. Nicyo gituma dutegerezwa gushimika ku kwizera kwahawe abera rimwe gusa, kandi no muri kino gihe cyacu nako nuko. Kandi ni muri ibyo nyene, ni muri uko kwizera kwahawe abera rimwe risa ko dutegerezwa kugumamo kugeza aho tuzobona ibyo twizeye. Ndagusaba turasoma muri Timoteyo kigabure ca mbere umurongo w'indwi. Timoteyo wa kabiri chapitre 1 verset 7. Car Dieu umurongo ne w'indwi. nous a pas donné un esprit de découragement,
mais de puissance. ko imana itaduhaye umutima w'ubujora ariko yaduhaye uw'ubushobozi n'urukundo no kwirinda De soi-même. no kwikosora ubwacu. Seigneur soit également umwami nabyo nyine abishimirwe ku bw'umurongo. Ingorane ziri hose dans les familles, mu miryango, dans les mariages, mu bubakanye no mu bakiri bato, bene data n'abashyira kumwe. Iyo ni indwara, haba indwara, habaho n'ibigeragezo hose, ariko ndabibasabye frères, bene data n'abashiki banjye bakundwa, nimuhagarare mushikamye mu kwizera, nimuhagarare mushikamye ku masezerano, nimuhagarare mushikamye ku byo Imana yateguriye kino gihe, afin que kugira ngo ne soit pas l'esprit de découragement, ntabe impwemu yo kuduca intege no kwihebura ari byo byiganza, ariko mpemu w'Imana, mpemu w'ubushobozi, mpemu w'urukundo, mpemu wo kwiha indero, mpemu wo kwihanura ubwawe nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira hano. Ndabibasabye ntimugende mu kwihebura ku bw'ibigeragezo murimo, ariko nimugirire icyizere umwami nk'uko Yobu yabigenjeje. Niwe karorero kacu. il a fait confiance Yaragiriye icyizere umwami yicaye mu munyota, ariko yaravuze ngo ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima, kandi yuko umucunguzi wanje ari muzima amaso yanjye ntazomwibonera. Hanyuma haciye haza, la double restitution. yaciye ahabwa imigabane ibiri yagaruriwe. Naho twaba turi mu mibabaro tukaba tutabona aho twota umutwe, dushaka kuvuga dufise ukwizera ngo ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima, ndazi yuko azobikora, azoshitsa isezerano ryiwe muri jewe, kubera yuko ndazi yuko ndi umwana w'isezerano. Ubwo turashimira Imana yacu. Ndabigusabye ibyo nimubifate mu mitima, ntimuhe ikibanza À la perplexité, kutizera cyangwa se kubangamirwa, ariko nimushikame mu kwizera kwahawe abera rimwe gusa, kandi kugahabwa wewe na jewe, harimwo wewe na jewe. que le Seigneur soit remercié. Umwami abishimirwe, azoduha Assez de puissance. ubushobozi bukwiriye, azoduha n'inkumi zikwiriye kugira ngo tubikore. Ndabigusabye. Turasoma muri Yohana 7 umurongo 39. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. ubunyizira nk'uko ibyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba nk'uko ibyanditswe bivuga. Aho yagomba kuvuga Saint-Esprit mpemu yera devait recevoir yategerezwa gusukwa kuri abo bamwizeye, kubera mpemu atari bwatangwe, kubera yuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. rendons grâce à notre Seigneur. Dushimire Imana umwami wacu Cette promesse. yatanze iri sezerano. Les fleuves, Inzuzi z'amazi y'ubugingo lorsque le Saint-Esprit zizotemba ziva mu ndebe mu gihe mpemu yera sera répandu azoba asutswe mu ishengero, asutswe mu bizera. Kandi ibyo byarabaye ku munsi wa Pentekote, kandi inzuzi z'amazi y'ubugingo zaratembye. 9 dons de l'Esprit, Impano 9 za mpemu zaragaragaye. 9 fruits de l'Esprit. Ibyamwa 9 bya mpemu yera byarigaragaje. Ubukozi Dans l'Église, mu ishengero nabwo nyene bwaragaragaye. la promesse Isezerano umwami yari yatanze igihe yari akiri ngaha ku isi, c'est alors icyo gihe ryarasohoje, kandi n'ubu ririko rirasohoza uyu munsi. nous suivons. Reka tubandanye ibyo dusoma.
turasoma Actes des Apôtres chapitre 2, ibyakozwe n'intumwa kabiri verset 33. umurongo wa 33 Verset 33. ibyakozwe n'intumwa kabiri umurongo wa 33 Par la droite nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana kandi ashyikirijwe na se isezerano ari ryo mpemu yera, none asutse icyo muriko murabona mwebwe ubwanyu kandi mubona. nous disons Amen à cela. Turavuga kandi amene kuri ibi. Et dans certaines Kandi la question mu mamera mwamwe banyandikira hari ikibazo kivugwa ku bijyanye n'umubatizo wa mpemu yera. Mbega ubu turashaka kubatizwa muri mpemu yera cyangwa dutegereza kurindira yuko imvura y'intaso n'iy'urushana bigwa gushikaho umwami azoshitsa gutungana gusa? Bene data dushobora kubona gihari atacokekeranywa nuko byanditswe ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu. que s'adresse cette promesse à qui appartient cette promesse. Et ainsi, Gutyo rero mu byo umwami wese azohamagara uko bazabangana bose, ubu dushobora kubona imyimenyerezo yose n'Imana, haba uguhinduka no kuvuga ubwa kabiri, haba ukubyagwa ubwa kabiri n'umubatizo wa mpemu yera no mu muriro. Umwimenyerezo wose w'agakiza uhuye na Bibiliya uri ngaho ku bwacu, kandi ubu twaramaze gushimira Imana mu gihe Imana izoza gushitsa ikazana imvura y'intazo n'urushana, ariko turagomba n'ubu inzuzi z'amazi y'ubugingo zitemba mu ishengero. Gutyo rero rikaba ishengero rizima, que nous ne soyons pas ntitube ishengero ryapfuye, ariko tube ishengero rizima ry'Imana nzima, dans laquelle aho muri ryo umwami wacu ashobora kubandanya ubwiwe akoreramo kandi ahezagira. Kandi ku bijyanye n'ibyo nimundeke ndabigarukeko ku byo Mwendata Branamu yavuze. turafise umwimenyerezo muri kino gihe cyacu yuko Yesu Kristo ari wa wundi la même chose. kandi ko agikora bya bindi, kandi ko ari umukiza, akaba n'ubuhobohora, akaba n'ubukiza indwara, akaba ari byose muri bose nk'uko yamye iminsi yose ameze. Kandi yuko biciye ku bukozi bwa Mwendata Branamu mu ishengero byose byaragarukanwe bisubizwa mu mwanya wabyo. None rero ubu impano zose n'ubukozi bwose byategerezwa kwigaragaza, kandi dutegerezwa gupfukama tugasenga tugasaba kugira ngo umwami ashobore kwakira ibyo yemerewe muri twebwe twese, kandi agakora ibyo bintu. Nimba noshobora kugereranya uyu munsi, ibyo si ukugira ngo nshimike cyane ku bya Mwendata Branamu, ariko ni ukugira ngo nshimike ku byo umwami wacu yavuze. Mwendata Branamu yari umuntu nka Eliya, na Eliya yari umuntu nkatwe, na wewe yari umuntu yarongoye, yari umugabo, yari afise ubuzima bumeze nk'ubwacu twese, nk'uko twese tumeze. Yaratwara imodokari, yari umuntu ameze nk'abandi bose, ariko yari afise umuhamagaro uva ku Mana. Mose yari umuntu nka we na jewe, ariko yari afise umuhamagaro uva ku Mana, niwe wamutandukanya n'abandi. Na Aburahamu n'abandi bose bari abantu bameze nkawe na jewe, ariko ibyari biri muri bo bidasanzwe wari umuhamagaro bari bahawe n'Imana, kandi uwo muhamagaro uva ku Mana. Nicyo gituma dushimira Imana atari kuri abo Imana yakoresheje, ariko dushimira umwami ubwiwe yabarungitse. Ariko ndagomba kubabwira ubugira kandi mu buryo bweruye, hano turafise ukwizera, turafise umuco w'indengakamere uri ku mutwe wa Mwendata Branamu.
benda tumerera kumva Si je dis ici nimba mvuze ndavugiye hano no munsi que yuko j'ai eu le privilège nagiriwe ibakwe ryo kuba ndahari mu makoraniro yose Branham yarimo mu Budagi, Texas, Jeffersonville, kandi yuko umuco ndenga kamera wamanuka mu gihe yabatanguye gusengera abagwayi. et ce n'est qu'alors Ni muri icyo gihe rero aho ubukozi bw'indengakamere bwatangura. ce n'est qu'alors N'icyo gihe quand la gusa igihe Imana yabihari mu ikoraniro ari hajya havugirwa ubutumwa, ni muri uwo mwanya nyine aho ikintu cy'indengakamere cyagaragara. Atari uko mudata Branham yaba ari wenyine avuga ubutumwa, hajya avuga ubutumwa, ariko ni mu gihe gusa guhera umwanya ukwiriye aho Imana yaba ihari mu buryo bw'indengakamere yigaragaza. N'icyo gihe ikintu cy'indengakamere niho cyasohoza, aho n'ubukozi bw'ubuhanuzi bwigaragariza kandi bukabonwa n'abantu bose nk'uko byagenze ku mwami wacu bwiwe. Nimundeke ndabigereranye qui me convient, nimba qui ne convient pas vraiment, mais juste pour que vous sachiez ndagomba yuko mubimenye ce que je veux dire. ibyo ngomba kuvuga. Mwendata Branham A tenu 1100, yavuze ubutumwa bw'igihumbi n'ijana. disons simplement que Reka gusa tuvuge yuko 500, mu butumwa bushika 500 il s'est passé des choses sur la harabayemo ibintu by'indengakamere. C'est arrivé dans presque Byarashitse ngo mu butumwa bwose, ariko dufate yuko ni nko mu butumwa 500 aho habaye ibintu by'ukuri by'indengakamere, aho yashobora kubwira abantu baba bari ko barasengerwa, akababwira indwara bari bafise, akababwira n'aho baturuka n'ingene bitwa, n'ibyo Imana byose yaba yamwishyuriye kuri bo neza na neza nk'uko ibyo byagenze mu bukozi bw'umwami ubwiwe. Nimba twibagije ko habayeho gusa inshuro 10 ibintu by'indengakamere byabaye mu ikoraniro ryose, ubu dushyitse inshuro zishika ku 5,000 aho ibintu by'indengakamere byashoboye gusohoza mu ikoraniro rya Mudata Branham. Ariko ibyo byabaye no mu makoraniro, ntabwo ibyo ngiranye mu buryo buto, kuko arasengeye abantu barenga abantu 5 cyangwa 10, rimwe na rimwe arasengera abantu dans une réunion. 15 cyangwa 20 mu ikoraniro. Ibyo ndabivuze gusa kubw'iyimvo Imana nta Dieu ne nous doit aucune réponse. Il sait Imana nta nyishu yadusigariye ku ideni, kandi yaratwishyuriye nk'uko yabyishyuriye yishyuye mu gihe cy'umukiza wacu yabikora ubwiwe, kandi yakoze neza na neza ibisa na biri umukiza yakoze, kandi ibyo byari mu gihe cyacu. Nicyo gituma dushimira umwami kubona yuko atari umuntu asanzwe yari ahari nk'uko n'abandi bavuga butumwa bahambaye bateye imbere baza ahavugirwa ubutumwa bo bakibaza byinshi cyane yuko nabo nyene bakenewe kubahwa cyane, hanyuma bagahagarara imbere y'abantu bakavuga n'ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko yari umuntu yarungitswe n'Imana, afise ubutumwa bw'Imana, afise n'icyemeza kivuye ku Mana. Bene data n'abashiki banje, mbega murabona itandukanye turafise hano ni Imana ubwayo n'amasezerano y'Imana ubwayo yo mu gihe cya nyuma, aho byose ibyo byategerezwa gushika ibyabaye muri kino gihe cyacu. None ubu rero kuri abo by'ukuri bahaye bashinze kwizera mu butumwa bw'Imana, kandi uko kwizera nyine niko kwahawe abera rimwe
gusa. Je ne parle pas de jugement. Ntabwo ndiko ndaca urubanza, ariko nimba ushobora kuvuga ufise ukwizera. Jean 17 Yohana 17 s'est accompli yarasohoje en moi muri jewe lorsque notre Seigneur a dit igihe umwami wacu yavuga ngo ndiyeza jewe ubwanje ku bwawe kugira ngo nabo bezwe mu kuri. tu n'as pas seulement été Nimba utakijijwe, nimba utabayeho ngo uvuge ubwa kabiri, ariko nimba by'ukuri wararonse ukwezwa dans la parole, mu ijambo ryera biciye kuri mwemu yera, kandi by'ukuri ugashobora kuba wovuga ngo je suis le Seigneur. ati ndakurikira umwami kandi nza yuko umwami yanyegeje mu ijambo ryiwe. Nicyo gituma nabo bonyene by'ukuri bacunguwe bakamagarirwa gusohoka, batoranijwe, Le droit bafise uburenganzira bwo kwizera ibyo Imana yose yateguye muri kino gihe. frères et sœurs, Bene data vous en faites na bashiki banjye, mwese muri abo izina ry'umwami ni ishimwe kandi rihimbazwe. Ndabigusabye, turasoma de 1 Jean, icete cya mbere cya Yohana, 1 Jean chapitre 5, icete cya mbere cya Yohana 5 murongo wa 4. car tout ce qui est engendré de Dieu, Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. et voici la puissance Iyi victorieuse, niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, notre foi. ni ukwizera kwacu. Amen. Amen. Encore et toujours, Ubugira kandi na hano bavuga ukwizera. chez qui la foi est-elle Mu bo ukwizera kwabereye intsinzi inesha isi, kubatoranijwe biza n'imitima yabo yose. Nicyo gituma dutegerezwa kuvuga na ntajya dushimitse kuno murongo. Ntabwo turwanira ukwizera uko ariko kose, ariko turwanira ukwizera kwahawe abera rimwe gusa, kwahawe abatoranijwe, abacunguwe, ab'Imana yakunze, ab'Imana yateguye imbere y'uko isi n'ijuru biremwa, abo yateguye imbere y'uko isi n'ijuru biremwa ngo bizere uno munsi, kandi ibyo biruko igihe cyose, pour croire une fois pour toutes. kugira ngo bizere rimwe risa, ngo twizere n'imitima yacu yose ku by'Imana, yuko iby'Imana byose yaduteguriye bizosohoza. Ndabigusabye, turasoma Le verset 17, umurongo wa 17, Romains 10, Abaroma 10, Romains 10. Abaroma 10 umurongo wa 17. Donc, la foi vient du message. Nuko rero La prédication vient kwizera kuva kukumva, kandi n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Le Seigneur s'en remercie. Umwami nabishimirwe. Ukwizera kuva kukumva ubutumwa bwavuye ku Mana. Nicyo gituma dutegerezwa kwimatanya, guha agaciro ku byavuzwe n'ubutumwa. Ubutumwa buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ubutumwa ni inkuru nziza y'agakiza yuzuye. Ubutumwa bw'Imana bw'agakiza harimo n'imyimenyerezo yose, harimo inyigisho zose, harimo imigisha yose, harimo iby'Imana byose yadusezeraniye, yarabuduhaye muri Yesu Kristo. Nanone imbere yaho yari amasezerano, ariko icyakurikiye amasezerano yahindutse ibintu bigaragara. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga, mbega izo wite kutugabira byose muri we, byose ibyo yasezeranye yarabiduhaye biciye ku buntu, biciye ku gucungurwa kwabayeho mu maraso yiwe y'igiciro kandi yera, biciye ku buntu bwiwe. Turafise isezerano rishasha, turafise isezerano rishasha, kandi turi abaragwa b'Imana, kandi tukaba abaraganwa na Kristo. Nicyo gituma dushimira Umwami kuri ibyo byose yaduhaye.
ndabigusabye. Nous lisons Turasoma Romains 10 maintenant. Abaroma verset 15. 10 umurongo wa 15. Et comment quelqu'un leur annoncerait-il Mbega umuntu azobasigurira ibyiwe gute atabanje gutumwa? disons-le aussi avec insistance, Nibyo reka tubivuge dushimize. Nimba Imana n'avait pas trouvé un messager, itari yararonse intumwa, personne nta muntu n'umwe yari kuba yamenye ibyo Imana yasezeranye muri kino gihe. disons-le clairement, Reka tubivuge mu buryo bweruye, devenir personnel. tutikunze. Mbega amashengero yose afise ukwizera, amadini yose, amashengero, abavuga butumwa bose, mbega baravutse ubutumwa bw'igihe cyane? Oya, bose bavutse inyigisho zabo nizo batangaje integuro yabo, kandi bakoze ibyo bari bihaye gukora mu byo bavuga ko bemera. Ntimundabe nabi, ariko abavuga butumwa bose b'ababatiste bategerezwa kwigisha ibyo bafise mu myizerere y'ukwizera kwabo. Abametodiste bose, abariterane bose bategerezwa kuvuga ubutumwa ibyo bihaye bagashyira mu nyigisho zabo mu ishengero ryabo. Mais la foi Ariko ukwizera k'ukuri ni kwa kundi kwashyikirizwa abera rimwe risa kugahabwa, atari si ukwizera abantu bishyiriyeho abantu benshi bafise, ariko ni kujya kwizera konyine kwahawe abera rimwe gusa, kandi kwahishuwe gusa mu ijambo ry'Imana. avant cela, Imbere yaho ntitwari gushaka kwizera na gatoya. N'igihe gusa igihe Imana yari yarasezeranye kandi ikanatangaza niho twashoboye kwizera. Imana nayo byabaye ngombwa yuko yirongera intumwa kugira ngo itangaze icyo kintu nyene cyavugwa. Nicyo gituma ibyanditswe byera de cela aussi. byarabyitwariza. Ni gute umuntu yoshobora kuvuga ijambo ry'Imana atabanje gutumwa ngo abikore? Kandi dusomye ku bya Yohani Batista, yari umuntu yarungitswe n'Imana. Et ensuite, Hanyuma na Midata Branamu yari umuntu yarungitswe n'Imana. Hano turabona ukuza kwa mbere imbere bene datamije bakundu, twaragiriwe ubuntu buva ku Mana, twaramenye amasezerano ya kino gihe, kandi nanone twarakiriye turongera turemera uw'Imana yarungitse, kandi no wenyine yakira kandi akemera abahanuzi Imana ituma mu kwizera, azoshaka kwizera ubutumwa bavuga. Natwe turizera n'imitima yacu yose ubutumwa bw'igihe cya nyuma. Ndagusabye, nous lisons turasoma dans Jean, muri Yohana 8 verset 29. Jean umurongo wa 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Kandi wantumye turi kumwe nawe, ntiyansize jenyene, kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara. Imaginez, Nimwibaze namwe, n'umwami wacu bwiwe akaba n'umukiza wacu est dit celui qui avuga ngo uwantumye ari kumwe nanje, ce que je kubera yuko nama nkora ibimuhimbara. soyez honnête et sincère. Reka turabanyakuri, Ceux nabo bonyene ont reçu, ont accueilli, ont bakiriye bakemera Yesu Kristo muri kiriya gihe cyabo, baje kubaho kandi bakabona agakiza k'Imana. Ku basigaye umwami byabaye ngombwa yuko abarira cyane, et dire akavuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu,
iyo umenya iby'amahoro ukamenya igihe cyawe wagendewemo, réfléchissez nimubyibaze ku nama, avec la Torah. nimubwibaze ku bitabo bya Mose, nimwibaze ku ijambo ry'Imana, nimwibaze ku isezerano rya kera. Abanditsi barahimbye ukwizera bigombeye, ntabwo bashoboye kwizera nk'uko ibyanditswe bibivuga. Baranditse Talmud yabo, baranditse igitabo cyabo cy'Aburaoni, Talmud y'i Yerusalemu, baranditse Tamara, baranditse ibitabo byose byongereye ko. Ariko nubwo basomye Zaburi, batanze insobanuro zabo bwite ku byo basomye. Bene data na bashiki banje, nico kimwe n'uno munsi abantu bose barasoma muri Bibiliya, ariko abo nabo bashyizeho ukwizera kwabo bwite, bose barasoma muri Bibiliya. Igihe umupatiri wa Katolika ariko aramijagira abana inzoya amazi, yitwaza ijambo ry'umwami, hamwe yavuga ngo dutegerezwa kubatizwa n'amazi n'amwe. Ayo majambo bakayashyira kuri Yesu, bagaca bashyira urutoke mu mazi, ngo bagaca mu ruhanga mu izina rya Data n'igihe umwana n'iryamumira, bakabigira gatatu. Ariko igihe wavutse bwa kabiri, ngo ahora uravutse bwa kabiri, ngo avutse ngo mu mazi no mu ntebe. Bose basoma ijambo ry'Imana, bagaca bazana inyigisho zabo zizimiza, inyigisho z'ibinyoma, bakazimiza abantu. Ntabwo dushobora kubivuga ukundi kuntu, ahubwo turashavura igihe twiyumviriye ku bijyanye y'uko Imana hamwe n'ijambo ryayo abantu barazimiye. Umwami ni ngombwa yuko yagira umuntu kugira ngo abantu benshi bashobore guhamagarirwa gusohoka. Kandi inyigisho za Bibiliya, inyigisho za Bibiliya z'ukuri zose zaragarukanwe, zisubizwaho ku bijyanye n'inyigisho y'Imana, ku bijyanye n'umubatizo w'amazi, ku bijyanye no kwizera, ku bijyanye no kuvuga kabiri, ku bijyanye no kubatizwa muri mwami n'umuriro. Byose izo nyigisho za Bibiliya zose zaragarukanwe kandi ziratangazwa mu numero yazo y'inkomoko. Twaragarukanwe gutyo rero mu ntango, kandi nabo bonyine batoranijwe bazosohoka bakava ahantu hatandukanye, bakava mu myizerere itandukanye abantu bishyiriyeho ubwabo, bazogaruka bizere nk'uko ibyanditswe bivuga. Reka dusome muri Yohana 20 umurongo wa 21. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe, nk'uko Data yantumye niko nanje mbatumye. Amen kandi amen. Umwami wacu icyakurikiye yaratanze itegeko ryo gutangaza ijambo ryiwe, ubutumwa bw'Imana bw'agakiza, kandi iryo tegeko ryahawe abo yari yateguriye kubikora. Nk'uko Data yantumye nanje niko mbatumye. Birahambaye cyane bene data n'abashobora kumva. Pawulo byabaye ngombwa ko avuga ngo akavuga aho yarahamagariwe hariho n'ibyo yabwiwe mu gihe yahamagarwa, n'igikorwa yahawe gukora, n'itegeko yahawe gukora. Nimba musome ibyakozwe n'umwa 26 muzokwihweza mubone nanone ibyo yavugiyemo, yuko umwami yamwiyeretse, hanyuma akamutuma mu banyamahanga b'abapagani kugira ngo abugure amaso biciye ku butumwa yavuga, ko abugura amaso
par un ordre divin. byari bivuye ku itegeko yahawe n'Imana, byari bivuye ku gutumwa n'Imana, akavuga ijambo ry'Imana. Ku bw'ibyo amaso ya mwemu azokuguruka n'amatwi ya mwemu azokuguruka, bazokumva kandi bongere babone iby'Imana yasezeranye mu gihe cyabo, n'ibyo umwami ariko arakora n'uno munsi ku bw'ubuntu. Ni gutyo rero nanjye nshimira Imana kubona na jewe narashoboye gukoresha mu gihe nahamagarwa, nawe nyine avuze ngo ndakurungitse. Ibyo ni iby'ukuri nk'uko mubona ijambo ry'Imana rikaba ari ryera dufise hano. Niko umwami yavuze itariki 2 z'ukwezi kwa kane mu 1932 ngo igihe cyawe cyo gukora muri kino gisagara kigiye kurangira, nzokurungika mu bindi bisagara kugira ngo utangaze ijambo ryanje. Kandi nibyo nakoze, kubera yuko umwami ariwe yabintegetse. Muri no myaka ishize nabikoze mu isi yose, ngo ugende mu isi yose mu bisagara no mu bindi utangaze ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana. Ubu rero ni umwami ubwiwe azorangiza igikorwa cyiwe. Nimunyemerere ndabivuge mu ncamake. Turashimira umwami Imana kubona yuko dusanga neza na neza igihe cya mbere n'igihe cya nyuma cy'ishengero kivugwa neza muri rino jambo, hamwe n'ibyabaye kera kandi bikashobora no kuba n'ubu, kandi Imana ikaba yaduhaye ubuntu bwo kwizera ibyo yavuze, ibyo yasezeranye. Iri koraniro naryo nyene ribabere umugisha mwese aho muri ku isi yose. Ndibasabye nimwizere gusa nk'uko ibyanditswe bivuga, kandi umwami ubwiwe azogaba ngo tube tuhari igihe inzambi zovuga, umwami nawe akagaruka aje kuturondera. Nta nkeka nabo bonyene bakira ubutumwa buva ku Mana bw'agakiza, bakabwakira bakemera igikorwa Imana yahaye n'abo yarungitse, n'iby'Imana yasezeranye ikaba iriko irabikora muri kino gihe. Nabo bonyene bazaba bahari, kubera yuko nabo bizera mu by'ukuri nk'uko ibyanditswe bivuga. Abasigaye barabyibaza gusa, ariko bizera ibyo bivugira ubwabo, bibaza oya twebwe twizera iby'ibyanditswe bivuga, kandi nk'uko ibyanditswe bivuga atari ibyo twebwe tuvuga ku byanditswe. Aho niho hari itandukaniro hagati y'ukwizera k'ukuri n'ukwizera kw'ibihimbano. Imana itugirira ubuntu kugira ngo twisuzume muri byose, abo bose twese tumenye yuko turimo kwizera k'ukuri, nk'uko Aburahamu nawe yumvise isezerano hanyuma akaryizera abona rinasohoza. Na twebwe twarumvise kandi turizera, kandi tubemwo amasezerano yose igihe azoba ariko asohoza. Imigisha y'Imana ishobora byose no kubonesherezwa n'Imana gutangwe namwe mu yera, guhabwa bose bariko barumva kandi bagatega amatwi ubutumwa bwa nyuma bw'Imana, biciye ku butumwa bugenda butangwa buri ndwi bugasobanurwa mu ndimi zose, gutyo bakitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo. Nimwihangane kubera yuko kugaruka k'umwami kuri hafi.
kuri hafi. Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire mwese kandi ibane namwe mwese mu izina ryera rya Yesu. Haleluya, amen. Turahaguruka kandi kugira dusenge. Ni data Bob araza kandi gushima Imana. Data twese wo mu ijuru turagushimira kubw'ijambo ryera ry'igiciro. Nous te remercions. Turagushimira kubw'ijambo ryawe kandi rizima rishoboye. Ntabwo rizokugaruka ko rigaragara ritamaze gukora icyo ryamaze waritumye gukora. Merci. Urakoze kubw'gutangazwa kuri ijambo muri kano gatondo. Turagushimira kubw'ukwizera Qui a été transmise kwahawe une fois pour toutes. abera rimwe gusa. Seigneur, Mwami, nous te remercions turagushimira pour les passages. kubw'imirongo yose ya Bibiliya twasomye kandi tukumva. Nuhezagire ihanga ryawe riri mu isi yose. Turabigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Je loue la grâce merveilleuse qui m'a trouvé moi pécheur. Moi qui étais un ennemi de la croix. Jusqu'à que Dieu m'ait saisi. La foi, la grâce m'a enseigné la crainte devant Dieu et a rejeté toute peur. La grâce a vaincu le péché en moi quand je vins à la foi, quand j'ai cru. Dans les détresses, dans les dangers, dans l'obscurité de la nuit, la grâce est mon conducteur. La grâce m'a porté à travers tout jusqu'à que j'entre à la maison. Dans le pays glorieux, devant le trône de Dieu, je me tiendrai comme celui qui a trouvé grâce, que la grâce a trouvé. Et qui est le fruit de ses souffrances. Là-bas dans la gloire, après avoir passé des milliers d'années, mon cœur chantera encore la grâce. La grâce. Comme lorsque je l'avais reçu. Après plusieurs années, des milliers d'années, dans sa gloire, passé dans sa gloire, mon cœur chantera encore la grâce comme lorsque je l'avais reçu.